Ego murakoze kumpa ijambo. Jewe nifatanije n'abandi mu gukenguruka abahinga badutweretse ibintu byiza cyane, bakoze igikorwa. Jewe cyumva umuhinga wa mbere nari nagize ubwoba kuko nari numva umengo jewe nitwa Jean Baptiste Kimwizigo, nkaba nkora mu ishyirahamwe ry'amakomine mu Burundi. Ego rero nako ndavuga nti igihe numva ikiganiro cy'umuhinga wa mbere nari nagize ubwoba kuko nivyo yinjiye mu byo leta yabimaze gukora, ariko yari yatubwiye ko hariho waje aserukira ministere aza kubitubwira. Rero maze kumva ikiganiro cya kabiri, l'impression nayo nagize yuko menga leta ntacyo kirakora, numvise ko hari ibyo kirakora bitari bike. Ego rero muri ivyo leta iriko irakora harimwo ni byinshi kandi vyiza, muga yatubwiye ko harimwo des défis n'uburyo sikirenga mu Burundi leta y'u Burundi ikoresha. Muga nagomba ngaruke kuri kimwe kijanye no kugwiza ibitegwa njabuka amazi. Ni ikintu ciza cyane. Twebwe mu bikorwa dukorana n'amakomine harimwo gufashanya ibijanye no gutegura imigambi y'iterambere mu komine. Rero ibikorwa twari tugizemo iminsi, ico kibazo abenegihugu baragisaba cyane, kuko wasanga tuvuga ibyo gutera ibiterwa njabuka amazi mugabo ugasanga bijya bizwi muri ako karere nta bihari, ku buryo iciyumviro twumva cofasha kindi nuko iyo uko kugwiza ibiterwa njabuka amazi tutobiraba gusa en général au niveau national, twobiraba au niveau régional, kugira ngo dans chaque région habe hari ibiterwa bingahe njabuka amazi, gutyo umwenegihugu wese akarere arimwe kayo kose nawe agire ico aterereye. Ibindi bagiye babicako, mugabo hari kijanye na specialisation uheje kuvuga yari yavuze, naco nyene cyo fasha cyane. Ndakigarutse ko kuko jewe ibikorwa bya Paraseme nabikurikiranye kuva gitangura. Kimwe muri motivation y'icyatumye Paraseme ibaho, imwe mu mavuri hari mu ico cyo kugira specialisation régionale y'ibiterwa birimwa ngaha mu Burundi. Ico rero gica gihamagara ce qu'on appelle le partenariat régional. No kuvuga rero ko nzi ko hari muri kaya karere barima ibijewe ko iwacu tabirima, nzoja kubisumira hariya gusa. Yaba ako gace ka mbere ko kugwiza ibiterwa njabuka amazi, yaba iki kijanye na specialisation régionale kwega na partenariat régional, byosaba un certain encadrement ya leta. Harimo na kimwe bigeze kuvuga kijanye na subvention, kuko turavye uko ikawa yevuriwe n'ingene icayi cevuriwe, birabonekana ko la différence yabaye à son niveau, au niveau de l'encadrement et surtout de la subvention. Je vous remercie.